munyemerere ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye nshuti babanyi mubandanya kumviriza amakuru kumwe n'ibiganiro dutambutsa ngaha kuri no mbonesha kure isi TV. Intumbero y'urugamba rw'umuheto yari yuko ubwoko bw'abahutu bwamye bukumirwa mu itunganywa ry'ubuzima bw'igihugu nabwo bwoza bwaronka ijambo. Ivyo vyarashigikiwe na bamwe mu batutsi batashimye uko bene wabo baturubika abahutu abitwa abatutsi bajijutse. Muje kure turababwira hido nido, umwe wese hategerezwa gufyonda sabone kugira amakuru kumwe n'ibiganiro duteguye bije biramushikira ku gihe. Ni aho havuye abatutsi bashigikiye biboneka urugamba rwitirirwa abahutu bashaka kwisubiza ijambo batswe n'abatutsi b'abanyamacakubiri. Umuhari CNDD FDD wa Hussein Rajabu niwo wabonetse ko ufise igihagararo bivanye n'ubwinshi bw'abarundi bari bawushigikiye hamwe n'ibihugu vy'akarere n'ivya Buraya. CNDD FDD imaze kuja hahabona abarundi hisinzi bari bayishigikiye mwibanga ikiri ku rugamba bahavuye biyerekana bituma n'abahora bijijanya imitima ku nguvu zayo bajijuka mu gushaka gusambura CNDD FDD. Abansi bayo barahenze bamwe mu ndongozi kugira bagumuke maze haboneke amashami nk'ayabonetse mu bihe vy'urugamba, ishami rya Leonard Nyangoma n'irya Jean Bosco Ndayikengurukiye. Ariko ico gihe abarezi b'umugambwe babibonye kare baranka ko umugambwe wigabura, bahitamwo ko urugamba rwo gukuramwo ibikumbi ruzobera imbere mu mugambwe kandi mwibanga gushika umwansi hatsinzwe. Uko mu migambwe Uprona na Frodebu harimwo intwari zari zishigikiye ivyiyumviro n'intumbero ya CNDD FDD, niko harimwo n'abansi bayo rutura bakoze ibishoboka byose kugira bayisambure. Igihe baca umugani ngo uwutema urwiwe bamutiza umuhoro. Kurikira umenye abagabo muri politike. Ishirahamwe Tempo Africell Burundi ryaragize ikibazo co gufatirwa ibikoresho vyaryo ku butaka bwa Congo. Ibikoresho vyari bifise agaciro kaharurwa mu mamiliyaridi menshi y'amarundi. Iryo shirahamwe rikaba ryegukira Bernard Busokoza. Ico kibazo c'ibikoresho vy'ishirahamwe Tempo cari gikomeye cane kuko abari barirongoye baraciye mu nzira zose zishoboka kugira birekurwe biranka. Umunsi umwe Bernard Busokoza ari kumwe na bagenzi we bariko barivuna akanyota, yaraba yagiye iyo ngorane yashikiye ishirahamwe ryiwe. Umwe mu bo bari kumwe bava mu ntara imwe ya Bururi amubwira ati uraraba ugushikira kwa Rajabu urya muri Kongo arivugira. Byaramutangaje kubona ko hari umuswahili yoshobora ikibazo cananiye abo we yabona ko bakomeye, karigunguza umuswahili ari mwibohero Mpimba. Ku bwa Busokoza yafata Rajabu nk'umwe mu baswahili bazwi ko akajagari. Busokoza yari umwe mu barundi babona abaswahili nk'abantu b'ababeshi, indyarya, abantu batize, muri make ataco bamaze. Ariko yihweje uwamubwiye ico ciyumviro akaraba n'uburemere bw'ico kibazo yari afise, inyuma y'iminsi yarafashe ingingo yo guhinyuza ko hari icavamwo. Niho Bernard yegera mwene wabo Innocent Busokoza, we yari azinanye n'abaswahili benshi, amubwira ico ciyumviro. Ntivyatevye mwene wabo yararondeye umwe mu baswahili avuka mu Rumonge kandi yari yegereye cane Romeo, aramubaza ko yomushikanira ico kibazo kwa Hussein Rajabu. Uwo munyarumonge yari asanzwe afise ivyo yakorana na Romeo. Umunsi haja kumuha inyishu y'ivyo yari yamutumye yaracishijemwo bwa butumwa bwa Busokoza. Romeo yaciye hatangura kumuyagira amateka y'umuryango w'amaraso wa Busokoza hamwe n'ubutwari bwiwe
ku vyabaye mu 1993 mu 1993 imbere y'uko umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye arahirira ayo mabanga yo kurongora igihugu harateguwe itembagazwa ry'ubutegetsi ariko rirapfuba. Intwazangabo zine harimwo na Majoro Bernard Busokoza nibo bamenye iryo banga kuko batari bashigikiye uwo mugambi mubisha. Akarwi kari kateguye ubwo bugizi bw'ikibi ku mategeko kahabwa n'uwari umukuru w'igihugu Majoro Petero Buyoya, kaciye gahindukira kararementaniriza izo ntwazangabo ko nyabuna harizo zari ku isonga muri bateguye uwo mugambi. Haca hatangwa itegeko ryo kubata muri yompi hamwe n'izindi ntwazangabo ako karwi kashaka kwikura bitwaje ububasha bahawe na Majoro Petero Buyoya yari umukuru w'igihugu imbere y'uko abisikanya na Melchior Ndadaye. Mu bwenge bwinshi ako karwi kashaka gukura mu nzira mu kurementaniriza uwo wese kabona ko yakobangamira mu nteguro yako yo gutembagaza ubutegetsi kari kararahiye ko vyanka bikunda itegerezwa kuja mu ngiro. Aho niho hahereye icuka kibi hagati y'izo ntwazangabo zirimwo Majoro Bernard Busokoza hamwe n'akarwi ka Majoro Petero Buyoya. Uwo munyarumonge yaratangaye cane kuko uko yari yarumvise amakuru ya Bernard Busokoza atariko yayasanze. Kuri ca kibazo Bernard Busokoza yari afise muri Kongo, Hussein Rajabu yamwishuye ko iyo umuntu ashatse kuraba aho ukuboko kwawe kugera urabimwereka. Niho yamubwira ko wenyene ari we yoca ajabuka muri Kongo, yongera amubwira aho aca kugira ivyo bintu vya tempo birekurwe. Amaze kuja muri Kongo akavugana n'abo Hussein Rajabu yari yamubwiye, inyuma y'iminsi 2 gusa vya bikoresho vya tempo afuriseri vyari vyashikanwe mu Gatumba. Wa munyarumonge yaciye harondera Bernard Busokoza amubwira ko yoja mu Gatumba agatora ibintu vyiwe. Busokoza ntiyavyemeye ahubwo yiketse ko uwo munyarumonge na Rajabu bashaka kumugirira ko amakanaki bamurye amafaranga. Bernard ntiyavyigumijemwo, yaciye abibwira mwene wabo nawe amubwira yuko barinze bamubwira ko biriyo atabubeshi burimwo mugabo ko nawe yosimbirayo agahinyuza. Baragiye basanga koko vya bikoresho niho biri. Bernard Busokoza yakubiswe n'inkuba arumirwa harabura n'ijambo yovuga. aravye umwanya muto bitwaye kandi abandi bari baramuhebuje ko naho yotanga igiturire c'amamiliyoni bishobora gutwara umwaka urenga bitararekurwa. Ariko Rajabu akaba yabitumye ko bakabishikana mu Gatumba atafaranga hatanze. Busokoza yaciye hasaba wa munyarumonge ko yomusabira umubonano kwa Hussein Rajabu kugira haje kumushimira, yongere amubaze ico yomuha nk'agashimwe kuko Bernard nk'uwari yaraciye mw'ibohero yarabizi ko uriyo hakenera utuntu twinshi. Hussein Rajabu ntiyatevye kwakira Bernard Busokoza mu vyo bayaze. Rajabu yarayagiye Busokoza ivya politike n'amabanga yayo gushika aho Busokoza ajegera. Busokoza yarabajije Rajabu ico yomufasha mu buzima bugoye harimwo bwo kumwitura kuri ca ciza yari yamukoreye. Romeo amwishura ko azomubwira hanyuma ico yomufasha. Haheze amezi make Bernard Busokoza yarakiriye telefone atarazi, yitavye hasanga ni Romeo. Ikibazo yamubajije caramuteye ubwoba ku buryo vyamugoye kumwishura. Romeo yamubajije ati ho kwemera kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu? Busokoza yibajije ko hari we yoba yumvise nabi, ahandi yibaza ko Rajabu yavuze ibintu nabi kuko ntiyatahuraho ivyo vyo gushira abantu mu nzego z'igihugu bihuriye na Rajabu kandi apfunzwe. Busokoza yapfuye kwemera kugira ico kiyago gihere, mugabo ntiyigeze yizera ko ivyo bintu Rajabu
hari bubasha yoba abifisemwo, nubwo yari yabonye ko hari inguvu hafise kubona yaramugarurije ibikoresho vya Tempo. Romeo yamubwiye ko yoguma yiteguye umwanya uwo ari wo wose ashobora guhamagarwa kugira aje muri ayo mabanga. Gushika muri uwo mwaka wa 2013 umubano hagati ya ba Petero babiri, Nkurunziza na Buyoya, wari wifashe neza cane nk'uko bari baragize urunani kurwanyiriza hamwe umwansi wabo rusangi Hussein Rajabu. Umunsi umwe abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu bagiye babona Petero Buyoya ubwiwe aza ku kirimba amaguru hadakora hasi. Ubwo nyene baca baja mu mwiherero na Nkurunziza. Umwiherero umaze guhera, Nkurunziza yaciye akoranya abahanuzi biwe batatu babizigirwa ababwira ico Buyoya yari ahejeje kumubwira. Buyoya yari yahamagawe n'umutegetsi wo hejuru mu bumwe bwa Afurika, ariwe yari yaramuhaye amabanga yo guserukira ubumwe bwa Afurika muri Mali na Saheli, amubwira ko mu bumwe bwa Afurika hari amakuru bafise ko Terence Sinunguruza ari igikoresho ciwe na Nkurunziza bishiriyeho. Ivyo bigatuma hari ibitariko biragenda neza mu gihugu. Kubwo ivyo rero ko hashirwaho uwundi hataho yegamiye, uwo mutegetsi w'ubumwe bwa Afurika haca hamuha izina rya Bernard Busokoza. Ba Petero babiri baratangaye cane kuko batatahura ingene Busokoza yoba yacengetereye gushika hashikiriye uwo mutegetsi w'ubumwe bwa Afurika. Mu vy'ukuri bari batakaje umwizigirwa wabo Terence Sinunguruza, kuko Busokoza nubwo yari umuporona ntiyahuza na Buyoya kubera ivyabaye mu 1993 nayo kuri Nkurunziza ho vyari ibindi, kuko Busokoza hatari yerekwa abari muri CNDD FDD nk'uko bitegekanywa n'amategeko. Izina rya Busokoza ryategerezwa gucishwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka kugira ryemezwe rirungitswe n'umukuru w'igihugu. Harabaye akabazo gato, hariho abaciye bazunguruka kugira iryo zina rya Busokoza ntiritorwe, basaba abashingamateka kuryanka, amajwi ntiyakwira. Ubwo nyene umukuru w'inama nshingamateka Piyo yakiriye telefone ivuye kwa General Adolphe Nshimirimana, amubwira ko basubiramwo gutora kandi mu gutora badasubira kwandika, ahubwo bakirize amaboko kugira bamenye uwanse iyo ngingo hanyuma bamukorereko. Abashingamateka bamaze kumva iyo nkuru bose bararyemeje atawuvuyemwo, kuko bitari gukunda ko iryo zina risubizwa inyuma nubwo vyari biteye amakenga. Bavuze ko ivyo biteye amakenga bazovyiga mu nyuma, ariko ico kibazo cavuye mu nzira. Ku rundi ruhande rwa Bernard Busokoza yagiye yabona ibitangaza muri politike y'u Burundi amaze kumva mu biro vy'umukuru w'igihugu bamuhamagaye ko yo kwitegura kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Yaricaye ahantu hariyumvira ico Hussein Rajabu yoba harico arakibura. Busokoza yagiye kwemera ko Rajabu ari igihangange rutura abonye agiye kurahirira ayo mabanga, kuko ubwo bwa mbere yagumanye amakenga ko ivyo bintu bitoshoboka. Ahejeje kurahirira, Bernard Busokoza vyaranse ko yigumya kubwo kurengerwa, haca avuga ati ndabarahiriye yaba Burundi bufise abagabo babiri bameze nka Hussein Rajabu, twogiye turaryama imiryango y'amazu yacu yuguruye, kuko n'amakungu yodutinya. Ubwo nyene akivuga ayo majambo, ibintu vyaciye biyangara, kuko yarahejeje kumena ibanga ry'iyo higenwa ryiwe ryazananye, kuko Nkurunziza na Buyoya baciye batahura ko Rajabu ari we yabakubise umwereka, kandi nk'abari bafashanyije kumutura hasi bari bahejeje kubona ko abateye igitego simusiga. Ubwo nyene imikebukano yaciye iba myinshi, haca hasohoka itangazo rya leta rivuga ko Bernard Busokoza yarahiye nabi
mu majambo yavuze. Haca hafatwa ingingo ko hazosubiramwo iyo ndahiro hanyuma mu kiringo kitamenyeshejwe, aho kwari ukugira Nkurunziza na Buyoya barabe uko Busokoza yokwankirwa kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Ayo makuru amaze gushikira Hussein Rajabu yaciye abwira Busokoza kw'iterefone ko yakoze ikosa rikomeye mu kumena ibanga atwawe n'amarangamutima, yamara aramwizeza ko vyanka bikunda ari ngombwa ico kibanza akijemwo kuko vyakozwe n'abagabo bafise ububasha budasanzwe. Umukuru w'umurwi w'amaho w'ubumwe bwa Afurika umupfasoni Nkosazana Dlamini Zuma, umukenyezi wa Jacob Zuma, yari umukuru w'igihugu ca Afurika y'Epfo ico gihe nk'inshuti idasanzwe ya Hussein Rajabu. Amaze kumva ko Bernard Busokoza yankiwe kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, yaciye ahaguruka nawe akoresha ububasha afise. Ubona ko hari we yatwara Majoro Petero Buyoya mu bumwe bwa Afurika. Erega ntivyatevye, Busokoza yaciye hasubira kurahira rya kabiri, nguko uko Busokoza yabaye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu atavyo yari yiteze. Yongera hararahira ayo mabanga kabiri kuwa 22 Gitugutu 2013, hayasubiramwo iyo ndahiro kuwa 25 Gitugutu uwo mwaka nyene. Ni gutyo vyamenyekanye ko Hussein Rajabu yaciye kwa Nkosazana Dlamini Zuma kugira hashobore gukinagiza Nkurunziza na Buyoya, kuko Hussein Rajabu hafatwa nk'umwana w'igikundiro w'igihugu ca Afurika y'Epfo n'umugambwe uri ku butegetsi ANASE, kuko ANASE na CCM ya Tanzania ariyo yamusohoye hamwe na CNDD FDD yiwe. Iryo ragi ryo gufata neza Hussein Rajabu abategetsi ba Afurika y'Epfo bakaba barisigiwe na Nelson Mandela, yari umuvyeyi wa politike wa Hussein Rajabu. Mandela hakaba yashengeye mu kwezi kwa Kigarama 2013 ahejeje gufasha umuhungu wiwe Hussein Rajabu gukubita ahababaza abansi biwe babiri. Ku ruhande rwa Tanzania iryo ragi barisigiwe na Julius Kambarage Nyerere, bita umuvyeyi w'igihugu, baba wa taifa. Nico gituma hataco Hussein Rajabu yakenera ngo Tanzania ntimufashe kugishirako. Ijambo ryajinjibuye Busokoza ni iryo Rajabu yamubwiye inyuma yaho yarahejeje kurahirira irya kabiri. Yamubwiye ati urabaye icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, turagukeje sangwa amabanga mashasha, ariko ugume witeguye kandi ko ico kibanza uzokimaramwo umwanya muto. Niwaheza gukora ico washiriweho uzoca ukurwa. Wavuze ko Burundi butagifise abagabo b'incabwenge kandi b'umutima rugabo nka Rwagasore na Ndadaye, ni utazi ko hari abandi bagabo Imana yaremeye Uburundi. Ivyo Bernard Busokoza yaravyiboneye. Ivyo kuvyagiriza mu mabanga mashasha bimaze guhera, ubuzima bw'igihugu bwarabandanije. Busokoza asigara yicaye harindiriye igikorwa azokora, yongere arindira inzira ikurwa ryiwe rizonanamwo, kuko yari yamaze kubona ko vyose bishoboka. Urukino rw'ubwenge rwahereye ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Kugira ibwirizwa shingiro rihinduke vyasaba ko abashinga amateka bose ba CNDD FDD uko bari 84 bongerwa ko abandi 5 bavuye mu yindi migambwe kugira amajwi akwire 89. Havuye haba imyumvikano hagati ya Petero Nkurunziza na Petero Buyoya. Ico gihe Buyoya yariko haragwanira kurongora ishirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa kw'isi, nk'uwari umutoni w'abafaransa mu Burundi. Akaba yari hakeneye umukono w'umukuru w'igihugu canke w'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kugira vyemezwe ko yarongetswe n'igihugu. Wari kumworohereza yari kuba Sinunguruza, ariko nawe yari yasubirijwe. Bernard Busokoza atahuza na gato na Buyoya kuva mu 1993 kugira Nkurunziza amusinyire. Yari yasavye Buyoya ko
nawe yobanza kumwumvisha abaporona bakazomuha ya majwi 5 abura kugira ibwirizwa shingiro rihinduke nk'uko nawe yari yarigeze kubimukorera mu gihe bakuraho ubudahangarwa bwa Hussein Rajab mu nama nshingamateka muri 2007. Ndabashimiye nshuti babanye twabanye muri aya yaragezweho. Amakuru yacu nagasaga, iyi nkuru tuzobandanya kuyibabwira mu makuru akurikira. Ndabashimiye.